nkuko umushumba yavuze karavuga ati hari ibyo tubamwo uno munsi yaba twaramenye canke tukaronka umushumba turebera kure tutaba turimwo muri uyu mwanya rero ntimuyifate for granted natwe n'ubu turaciga hari ibyo twe twiga mwe mwamaze kurangiza cyo gituma muzoze muradutumira natwe muri Girls Impact ngo ndisabiye young mothers hello bon okay nkuko mwavuze nitwa Nicole sinakuze nkijijwe ariko nakuriye reka tuvuge mu nzu y'Imana kuko twakuriye tuja muri Sunday school turirimba ubuzima bw'abantu bose nyene abana botakurira mu nzu y'Imana tukumva ko biri nomo ariko muri iyo state ntabwo umenya Yesu oya urukurira mu idini ukumva ko aruko nyene bimeze ukumva usa n'abandi so nico gituma bitari byoroshe bitari bigoye cyane kuja mu isi nta kintu gishasha cyane cari kibujijwe umva kuja kuri ivyo bintu bibera hanze just kugira bad company wagiye ni ibintu bisanzwe reka mvuge gutyo kuko nta kintu na kimwe ubufatiyeko ko kumenya Kristo bitandukanye cyane no kumwumva iyo utaramumenya nakunze tema apostle yatangura avuga ngo tarita 10 nukuri utarapfa ngo uzuke ntacumenya Yesu ntabumenya kuko ni wavuga ngo vyuka ni wavuga ngo arise uwo muri wewe ari muri wewe ni Yesu wonyene amuvyura amen rero je byaranyoroheye cyane kuja mu isi ariko novuga gute novuga ko nagiye kurabiberayo kuko vyari bigezweho kandi numva atakintu na kimwe kinkondana umva ko nakuriye mu nzu y'Imana ariko nta condamnation yo kuba mu caha nigeze ngira nibigeze batwigisha kwanka icaha nibigeze nk'uko ngaha mwebwe bababwira bakabatoza mukiri bato twe ntavyo tuzi rero dukurira muri ivyo bintu ndabandanya numva ko ibisanzwe club inzoga boîte de nuit nomo d'ailleurs nivyo byari nomo mu myaka twari turimo ibinye mwe mubamo nibiri nomo hello nibiri nomo harageze ahantu agakiza kaba trending abantu bose bakumva barakijijwe okay nivyo biriho n'ubu ariko ico gihe cacu twebwe ukijijwe ntiwari nomo ku buryo bakubwiye ngo ukizwe wumva ari shame deja ukumva uti no ivyo ntavyo ushobora kujamo ntiharagera sindiheba ku buryo nja mu gakiza that's how bad it was nukuri so amageneration ntituri muri generation ariko hari ukuntu ibihe bitari bimeze co kimwe nuko bimeze nuko vraiment turavyemeranya so jewe rero kuja muri boîte numva ari bisanzwe hama amateka yanje gato kugira mwumve ukuntu nabigiyemo cyane je ndi imfura mu rugo iwacu nawuze papa ndi muto ariko nakuze muri famille équilibrée nta manque ya papa nigeze ngira numvise ndi kwije nakuze bambwira ko ndi mwiza numva ko ari uko ntavyo nigeze ngerageza kurondera nari nzi ko ari uko nyene bimeze nukuri mu nyuma nigituma ndakivuze ico kintu kiraza kugaruka nkijijwe nabaye atake hugo ntangura kumva ko ndi mubi ubwo abantu barabivuga ariko ivyo bavuga ntavyo numva ariko je nakuze numva nta kibazo nico gituma ibintu byo gusengera abagabo ntavyo nigeze ngira ico kibazo ntaco nigeze ngira nari nzi ko hageze nzogira mariage numva ata stress mfise d'ailleurs numva ni ifo ko ngibirori then ndabije numve ngwije hama mu nyuma dene kadusaze nyene no ko ari toute la vie uri muri yo state biraryoshe uri enjoying ubuzima utegeza ku enjoying ubuto bwawe kuko so urakora kandi narakora nayo mfite job twari dufite boss y'abanyeshuri na wari umeze neza so kuja muri salon kamera neza iyi stress mufise y'ubu by'imishatsi abyo twari dufise nkamo nukuri byari byoroshe nukuri uko ibintu bigenda birakomera so life was good twari enjoying ubuzima hama rero gushika umunsi mpura na Yesu
umunsi mura na Yesu rero ntivyanyoroheye kuko ifale ko ntandukana n'abantu twagendana nabo kandi abo bantu twagendana nabo twari byari birebire nico gihe imbere ko mura na Yesu niho nahuye n'umushinga ntaye wanje ubu ari umushinga ntaye wanje kuri we umva iwe twahuye ambwira ijambo ry'Imana ko yamara umwana yakuriye mu ijambo ndavuga kumbe birashobora ko nsubira kwiruka bya bintu bya kera kuko burya nkuko nayivuze muri talk show hari urubuto iyo ugiye muri Sunday school winjira ubishaka utabishaka rero kumera ruzomera Yesu araruvomera pe kuko urigwiwe ngo abiwe ngo bafise mu kiganza ciwe naho baja buya turagenda tugatembera ariko aradufise nukuri aradufise rero Bobe rero akambwira ijambo ry'Imana ndavuga urero byoshoboka kuko kameme arambwira ibintu nziko gato kandi gusaza vraiment neza nebaza ko ari gusaza muri Yesu nubwo ubu ndumva ko birashoboka ariko hari muri 24 25 nkimeze neza bigishoboka gishobora kwigirisha hari amashwa ariko rero Bobe amashwa ari menshi nukuri ariko Bobe duhura je nari kumwe n'umuntu wanje nawe ari kumwe n'umuntu wiwe ariko naramubonye ndavuga uyu mutipe n'umubogare numva mu mutima ndavuga yaba ntari kumwe n'uyu muntu that was the one ariko nyene nivuge mu mutima wanje nditekerereza ndabandanya ndakabika hama mbandanya muri ubwo buzima mugabo mu nyuma tuza gusubira guhura muri ubwo buzima bwa before Christ nawe afise gwiwe ariko duhuye dutangura kuganira dutanguye kuganira nyene bicamwo turakundana kandi turakundana kandi vraiment twakundanye neza twarujuje amategeko yo mw'isi umva ndababwira hari amategeko yo mw'isi bagenderamwo twarayujuje twaragenda gusenga dimanche kuko urumva hari akantu kaba Kristo kagumyemwo twagenda gusenga dimanche hama vendredi kuva nka jeudi gushika nka vendredi soir twaba turi muri boîte samedi twaba turi muri restaurant dimanche gusenga after kwera twe twahezagiwe twari dufise beach twaja kuri beach umva amabwirizwa ryoshe ukavuga uti mariage ni yinyene nta mundi buzima bubaho urumva uri umukobwa it's a dream coming true uko uravuga uti ibintu nibibaho nukuri twarayuzuza mu buryo bwose mu buryo bwose nibaza ko mwabyumvise mu buryo bwose umva Bobe je namukunze urukundo naramubonye mu maso hama umubiri nawe uragira ivyo umbwira hama birareponda mwavyumvise cyo kureponda birakunda nyene turakundana kandi nta na guilt yarimwo mwumve ko ata guilt yarimo ko numva no kuja muri eglise ahubwo n'Imana iriko iravuga ati I approve ku buryo ico kintu nico catumye dusubirana muri 2011 numva ko ivyo bizobandanya urumva cyane gatoya hama rero Kristo yaza kunsanga mu nzira muri 2006 niho twahuye vraiment numva urukundo rwiwe numva ndatangaje ko umuntu nk'uyu ashobora gukunda umuntu nkanje kuko naho wumva ko nari équilibré nari mfise byose hari igihe Yesu muhura akakumvisha ukuntu uri mubi ariko ko gukunda urumva urukundo ruraza rugafuka ivyo bintu byose wita bibi ukumva urarengewe Yesu aransanga aho hantu numva yari muri salo jenyene abo tuvukana bose bagiye gusenga kuri Pasika ndiko ndabiyo filme ya Yesu ubundi filme ya Yesu ndatari byari birimwo bon sauf ku bantu nka je ndira misi yose ariko uwo munsi byaranje biyansanga ndakizwa ndahitamo gukizwa so twari dukundana Bobe muravyumva
hama ninjira mu byo kwiga kubatizwa ariko ndavyinjiramwo nzi ngo sinzobitebamwo nyene ari ukuntu nyene bigoye iyo wabaye mu isi cane tendance yo gusubira inyuma iroroshe iyo udafise abantu bagukomeza muri iyo nzira ariko je nari mfise ubuntu mutitsa wanje niwe yatangiye gukizwa mu rugo hama na petit frère arakurikira so nama muri entourage y'abana bakijijwe muhira abantu bose baza muhira iwacu bakaririmba bakarara that was environnement nakuriyemo rero hagera kubatizwa barambwira ngo simbatizwa bambwira ngo simbatizwa ndavuga muzi imbaraga nazanye mu kubatizwa gute mushobora kumbwira ngo simbatizwa barambwira ngo nubatizwa ko rufise umuntu mukundana ndavuga okay that's ndavyumva en fait iyo uri mu isi rero condamnation yumva ningoga ni nakantu kari hafi sinzi ko umuntu wese akugira akantu kaza kagukora ko personnellement rero byari byanyoroheye kumva ko biri personnel ndavuga biri personnel gutyo ndavuga yese katuvugane nja muri toilette aragacoin umuntu wese bugera afise agacoin kwibashobora gusengeramo iyo mubana n'abantu benshi rero uragakreya rero je nagenda muri toilette ego hari agatapi ngashamfukama ndavuga mana umva ndakubwiye twumvikana jewe nemeye ndaza ndahevye vyose ndahevye abagenzi suko taco nari mbuzi none uremeye ko nje en fait ndahitamo ni wewe canke ngumane na Bob choix iri clair mana iyi balance ntabwo ikora ndahisemwo wewe rero uyu mutipe ngoma ndamuhebe nukuri ndamuhevye niyaba ari Rwanda azogaruka ariko ndahisemo ndagenda kuri eglise ndababwira je mpisemo gukizwa ndashaka kubatizwa abwira ati uri sûr ndavuga ndi sûr nani kuko nemeye ikintu nagiye sisubira inyuma Bob rero iyo juillet yari goye 2007 mama yari yaje avuye muri Canada rero mama yari azi ngo aje muri mariage yacu rero byari official twari dukundana imiryango izinanye ibintu byose ndavuga ibi bintu ndabigenza gute ndavuga uyu muntu sindamutumbera mu maso kuko ndamuvugisha Bob afite amajambo ashobora kumpinduza avi yanje visa nibikunda fata email ndamwandikira ikete aposo ntibyari byoroshe ndandika ndamusaba imbabazi ndamusigurira yari yateguye ibintu byinshi aza kunkorera umva yari fete ikomeye yari fete byitwa ko nakijijwe ngiye kubatizwa je nibaza ko Bobo yumva ko ari bisanzwe bituza kubana bwa buzima nyene bikini ariko ifale ko ngira iyo decision rero ndayikora ndabatizwa le 777 sinzofa naravyibagiye kuri jewe vraiment yari umwuzuro nkuko nyene amashifra asigura numvise ubuzima bwanje ari ubundi buntu jangirirwa ubuntu umva aho ni 2007 Bobo hano araza kwivugira ivyiwe je ndabandanya ubuzima bw'agakiza bwanje kandi ko nari gutya byari byoroshe ko ngumamo gutya hama tuja mu byo kwishuri rero byari biryoshe mu university kuko bari banzi ko n'umuntu wo mwisi rero baza babona ndabahinduriye ntangoye kurimba muri chorale ntangoye kuja mu camp biblique turaduga ruguru mu caro kuvuga ubutumwa bakumva ntibifitinga sinasa n'ibintu ndiko ndavuga nanje nkumva ahubwo ni ibinyene nshaka simplicité y'ijambo ry'Imana byari biryoshe kuvuga ubutumwa byari biryoshe kugenda ukumva uri different kuko aho hantu yari amamonda abiri atandukanye pe rero hari kandi rero tuko turaheza ngeze kuri ico kibazo cawe umva 2008 irinjiyemwo turagiye hanze n'ikindi kintu catumye peut-être ntashaka gusengera ibintu by'umugabo sinigeze nshoma rero sinigeze nshoma ni kibazo kuko no ico kintu cyo gusengera umutware nticigeze kimbamo muri iyo break nakoze na Bob harabandanyijeho numva ko mfise umuntu nyene nubwo yari distance
long distance yari ahari. Icari kinkwiye conyene no kumva ko ahari, ibindi nkabandanya muri Yesu. 2011 nza mu Burundi, ngaruka mu Burundi muri vacances. Twatanguye gusubira kuvugana na Bob. Numva birasubiriye, amashanyarazi arasubira byose. Ngo biroroshe iyo umuntu mwakundanye, iyo musuye kuvugana, hari ukuntu vyoroshe kwa boda kurusha umuntu mushasha. Umwakira n'ingoga. Rero vyari vyoroshe ko mvugana nawe. Mbwa ndavuga uyu rero bwira amenye ko ari vyavure, ko akambwira ko akijije. Reka nze ndavyirabira. Sindi bubirabe. Sincambaye umubiri, nayo nzi ko nagiye mu ijuru. Umubiri wanje uracakora kwa kundi nyene. Umva ndamubonye, hari ibintu vyaduze kwa kundi nyene, wogira ngo nasubiriye muri 2007. Hari ibintu vyaje kwa kundi nyene. Ntwarinda. Ntwarinda rero haca hazi yo shame. Kuki haje shame ni kubera nari umuntu vyitwa ko ari droit. None ibintu byo kuja hirya no hino, namba naramaze imyaka ingahe muri Canada naririnze, how come bimbaye ko ubu? So byari bigoye. Jewe cangiriga ubuntu, je sinkanti Sophie, nangiri ubuntu jewe yarantwaye. Ariko iyo shame ntiyaheze, kuko sinashobora kwibabarira. Numvise ari esheke nako yambaye ko, numva gute Yesu yemeye ko ibintu bimbako. Après kundinda iki gihe cyose mu mahanga, ata muntu akuraba, ata polisi hari kubuza ikintu na kimwe, gute ubu nguye mu bintu nk'ibi? Ndabwirira byaheze ndi muri mariage, kuko quelque part numva amakosa ari kuri Bob. Kandi ari je. So for the girls impact, I can say yuko iyo umaze kwimenya hari ibintu utagwamo. Suko tawa wambaye mubiri ego, ariko kumva ko Yesu agukunda malgré vyo ukora vyose, bikura ko iyo shame, kuko iyo shame gutakaza umwanya. Ni Satana kwiba umwanya wo kubandanya urugendo rwawe. Je nyivye umwanya muri marriage. Umva hejuru kwana n'ibindi n'uwo mwanya wari inutile. Iyo numva urukundo rw'Imana ukomeze kose, sinari gutinda muri ico kintu. So urakoze. Thank you so much, Nicole. Kuri yo ya cya guilt, byagutwaye igihe kingana iki, cyangwa se ni gute wakiriye le pardon? Nakiriye le pardon. Umva utwaye inda, deje ucuhindo, deja mpinduye, ngize ibintu nka bitatu bihindutse mu buzima bwanje. Umva ntwaye inda, deja n'ibintu ntazi. Sinigeze mba umumama, sinigeze ntwara inda before, ntabyo nzi biriko birambako. Mbaye umugore. Sinigeze mba umugore, ntavyo nzi. Ego mama wanje ni umuvyeyi, ariko ivyo ntibavyigisha, urabibamwo. Ica gatatu, mbanye n'umuntu turi long distance relationship. So ibyo bintu byose byankubitiye ko muri make ni nkuko nwana narapfuye. Dusura guhura na Yesu kandi, kuko guhura na Yesu kandi no kuvuga si uvuga ngo nasuye gukizwa, ariko kumenya uwo mu Yesu yitwa Mbabazi. Je niwe twahunze. So uwo Mbabazi